ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro biriko bica kumbonesha kure y'igihugu. Aha mu gihugu cacu abarundi barangura imirimo myinshi kandi itandukanye. Hari abarimyi, hari aborozi, hari abigisha, abaganga, abacura utu n'utundi, hari abajisha canke bahingura n'imishatsi, co kimwe n'abashariza inzara n'ibindi n'ibindi. Ariko kandi twomenya ko muri iyo mirimo yose turuduhejeje kudondagura ibice vy'abarundi birenga 90% n'abarimyi. Muri abo barimyi nyene hariho abashimye kuja mu makoperative kugira ngo bagwize umwimbu. Twahisemwe rero kuganira ku civugo tugwize ibikorwa biciye mu mwimbu. Nibihe biterwa aha mu Burundi bikunze kurimwa? Twimbura ku rugero rungana gute? N'uruhe ruhara rw'amakoperative mu kugwiza umwimbu? Muri utwo tubazo utu n'utundi twatumiye abatumire babiri baza kutuganirira, tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru arongoye ikigo c'igihugu kijejwe guteza imbere no gutanga intumbero mu makoperative nawe akabari Ndayikeje. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Umutumire wa kabiri akaba ari Frederic Manirakiza, akaba arongoye cooperative Sangwe Kanyunya, akaba kandi ari na musanteri wa commune Mukiki. Turabahaye ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane Sandrine. Mu nkundire rero twinjire mu kiganiro nyezina. Kibazo ca mbere tukirabishe ku muyobozi mukuru arongoye ikigo c'igihugu kijoje guteza imbere no gutanga intumbero mu makoperative. Atubwire muri ico kigo imirimo basanzwe barangura na cane ku bantu bari basanzwe batazi n'ico kigo. Murakoze. Ubwa mbere ikigo c'igihugu kijoje gutanga intumbero ndetse no guteza imbere amashirahamwe y'amakoperative mu Burundi gisanzwe gihari kugira ngo ubwa mbere giteze imbere amakoperative. Mu kuyateza imbere hariho ukuyandika kugira ngo baronke ivyankenerwa vyemewe n'amategeko, bakore ku mugaragaro, hanyuma kandi kubaherekeza mu kubaronsa inyigisho ndetse no kubafasha muri binabiri usanga bakeneye iyo bamaze kwishira hamwe. Hanyuma kandi hariho no gutanga intumbero, ni mu gihe usanga nk'amakoperative yagize ibibazo, aho turaheza tukabafasha mu kumvikanisha ndetse no kubagaruriza imitungo yabo. Ikindi naco nuko izina koperative turihagararira kugira ngo abarikoresha bose barikoresha vy'ukuri mu ntumbero yuko abantu bose bariko barakorera mu makoperative bonyene babona akarusho karyo. Aho rero turafasha kugira ngo iryo zina ntirikoreshwe mu bica nk'ibiriya bitari ivyo, ariko kandi rikoreshwe mu bintu byose vyiza kandi biteza imbere abariko bararikoresha. Beka tukiri ngaho nyene amakoperative asanzwe akora ngaha mu Burundi nangaye amakoperative ajanye n'uburimyi. Gushika ubu duharuye amakoperative mu kigwana ko pamaze kuhashika, turamaze kuhaba amakoperative 1015. Aho rero usanga harimo n'amakoperative ari ku mitumba yose igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi 2911 n'andi makoperative usanga arimwo abakenyezi, ugwaruka n'ibindi. Rero gushika ubu ikimaze kwibonekeza nuko amakoperative menshi uno munsi amaze aza kwiyandikisha, tubona yuko ari amakoperative akora ico gikorwa cyo kugwiza umwimbu. Bisigura ngo batahuye akamo ka leta ko kugwiza umwimbu, uno munsi barayahurumbira. Aho uno munsi rero tugiye no kuja ku rundi rugezo rwandi makoperative ariko arahingura n'ayandi ariko arashora. Ariko gushika ubu duharuye amakoperative ibice 70% by'amakoperative aza kwandikwa na makoperative ahurikiye mu kugwiza umwimbu, amwe yo kurima ndetse no korora. Kibazo kigira kabiri ndakirabishe Frederic Manirakiza, akaba arongoye cooperative Sangwe Kanyunya. Iyo cooperative nayo akaba ariyo yabaye ya mbere mu makoperative ari mu gihugu. None mwotubwira ubuhinga mwakoresheje kugira ngo mushobore kuba ba mbere? Cooperative Sangwe Kanyunya ni cooperative imwe mu makoperative yashinzwe ku mitumba mu mugambi wa leta kugira ngo tugwize umwimbu mu gihugu. Rero cooperative Sangwe Kanyunya twashize imbere uburimyi n'ubworozi kubera ivyo bibiri bitakujana mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Muti rero kuya dushoye kuba abambere mu gihugu vyagenze gute? Icambere nuko mu gushinga uwo mugambi
twawushinze kubera ari umugambi abanywanyi abagize koperative bicaye hamwe hama barabona yuko ari umugambi bose bakunze. Hagiye ukora ikintu ukunda rero ugishiramwo umwete n'ubwira bigatuma rero ushika kwihangiro bawihaye. Rero twaciye turaba igiterwa kiba cane mu karere tubayemo. Rero muri nyagihe rero tumaze kuba twize ico giterwa turaraba dushira imbere igiterwa c'ibiraya. Igiterwa ni igiterwa kiba cane mu karere kiwacu ka Mukiki. Novuga nti ni igiterwa coba turi imbere cane gose mu gihugu mu kwimbuka. Hama dushiraho n'igiterwa gira kabiri cunganira igiterwa c'ibiraya, igiterwa c'ingano. Ivyo rero twarabikoze twaba tufisemwo ico novuga ni uburambe, ivyo bita experience mu gifaransa. Hama abanywanyi barakorana ubwira kubera uri gukora ico ufisemo ubumenyi biroroha cane kandi unakunda cane gose turabikunda. Burya rero baravuga ati akosha umusi kava mu ngasiro. Nico gituma bamaze kubona yuko babirima hama bikabazanira umusaruro, bituma bashiramwo inguvu cane kugira ngo bongereze umwimbu. Ivyo rero vyaratumye tuba ba mbere kubera twari tubifisemo ubumenyi, twari tubikunze. Hama abanywanyi nabo n'abantu bahuje umutima n'inama, n'abantu bumvikana. Nuko yuko bamaze gukora igikorwa kandi bahuje, murazi yuko na nyene cyo bayavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Rero kuba turi kumwe twese duhuje umugambi tumva kumwe vyaratumye tuba ba mbere. Hama ikindi ca kabiri nuko cooperative abayigize baroye hamwe bakitorera indongozi babona yuko ataburyarya zifise. Ico rero c'indongozi kirahambaye cane kubera y'indongozi ibona yija ituma n'abari nyuma bayo barubashika kwihangiro bashaka gushikako. Biravugwa ko mu gihugu cacu abarimyi bari ibice 90%, ugaca uraba umwimbu ntushoka ugaragara. Ivyo bice nivyo. Murakoze. Ubwa mbere hoho novuga yuko koba ari no kwitiranya izina umurimyi, kuko gushika ubu tuvuze titi ibice 90 birarima. Nivyo hariho abakoresha isuka abo novuga yuko ari abirimizi, ariko kaba nabandi babigira umwuga ari bo bitwa kwita abarimyi. Abo rero gushika ubu no munsi sinovuga ko ari gitigiri kininiya, ariko gushika ubu novuga yuko hoba habwo no gucurura ibintu, kuko turavye usanga n'izina umurimyi rikoreshwa ahantu twavuga tuti ni n'umuntu usanga aciriritse wa wundi nyarucari, aho usanga n'umuntu kugira ngo kumbure banamufashe barenda kurako karangamuntu yiwe yanditse ko umurimyi, ariko izina umurimyi by'ukuri n'izina ry'umuntu ariko kivi ariko arakora yerekana umwimbu kandi yabigize n'umwuga ariko arabikora kugira ngo agwize umwimbu. Aya makoperative yose musanzwe mu kurikirana ibikorwa byabo, ibikorwa bigaragara murashimishwa n'intambwe bageze na cane ko turiko dukorera ku civugo cyo kugwiza umwimbu. Murakoze. Nsubiye inyuma gatoya nibaza yuko iryo zina yuko ibice 90% ari ry'abarimyi, nibaza ko ari vya kera usanga ibice binini ya by'abantu bariko barakwece ko cyo kurima, aho wasanga abandi bantu bake kwita ba fonctionnaire nabo gasanga bari bake ngira niho babiharuriye. Hama turavye nako vy'amakoperative gushika ubu twoshima kuko biranagaragara yuko uravye mu gihugu cose ibikorwa biboneka biriko biraboneka yuko bariko bararima. Dusubiye gato no muyo komine ya Mukike muruka yuko nyinshi barakunda kwatanga karorero yabahimirije ati gihe yasanga kumure amasi yaba atariko barakora, ariko no munsi kabona yuko bariko barakora ibikorwa kandi bakabikorera aho nyene, bisigura ngo sisi yimutse niba abandi nyene ko barabikora. Rero ivyo turabibona mu gihugu cose kuko uravye nk'abatabikora kera, kuko turavye muri kahise kandi novuga yuko nubu ndiko ntibirahera neza,
hariho ibintu bitatu bikibosha abantu. Ubwa mbere hariho ibikorwa, mbega aborima ni bande, ugasanga tugomba kurekera uruhande rutoya rw'abantu bake akaba bariko barakora, ugasanga ivyo bikorwa byo kwita uburimyi nivyo abantu twovuga umenga ni bakeya, ariko ugasanga abariko bararondera umwimbo nabo ugasanga ni benshi. Hama ikindi naco turavuga kubijanye n'umwete nivyo turafise isi yo kurima, ariko hariho gushika ahantu hatararimwa, hari ahantu tubona gushika uburavyo wobona ikintu cyo harimo mugabo kubera ko kumbure tutareshiramo ico gikorwa canke ivyo bikorwa byo kuja kurima, ugasanga no munsi isi iriki yadupfana kandi twoyirimye. N'abandi usanga bariko baragura amatongo mugabo ugasanga ahantu botegereza kurima ntariko baraharima kubera iki uyo muntu agiye kubikora si wa wundi nyene yo bikoze, ariko tubirekeye wa wundi karabikora tubosanga umwimbu uriko uraduga. Hamiki naco n'umwanya gushika uno munsi abarundi two turarima kandi tugashima intambwe tugezeko, kuko turavye muri kahise wasanga abantu barima rimwe gusa mu mwaka, ariko uno munsi turavye abantu basigaye barima kabiri, barima na gatatu bivanye n'ingene n'intara canke ukungene ibitego binyaruka. Ahantu uvuga karorero mu ntara za Zimbo ubu gatatu ariko barakarima, muno mu zindi ntara ariko bararima kabiri. Hamiki naco ciyongerako tuko turabona abantu barima muci nitwe tubimenyera ivyo byose nuko abarundi canke abene gihugu bariko barakanura, bariko barabona yuko igihe cyo kugwiza umwimbo cageze kandi turavye gushika bari ku kive. Umuyobozi mukuru arahejeje tubwira kwigihe abarundi twese twoja hamwe tukarima hoboneka umwimbu ushimishije. Mwebwe rero mwotubwira akamaro, mwe mwamaze kumva ko kamo ko kuja mu makoperative, mwotubwira akamaro mwabonye kuja hamwe kurimira hamwe haba ku gihugu canke no kubene gihugu. Ego kuja hamwe abantu bagakorera mu makoperative bifise akamaro kanini. Basokora bwa yuko ubugirigiri bugira babiri, byasigura yuko babiri basumba umwe. Rero iyo abantu baroye hamwe barashaka gukora ikintu kininiya cane umuntu atokwishoboza. Rero kuja muri koperative mpereye kuri twebwe turifise amakoperative y'uburimyi n'ubworozi, abanywanyi bahurira ku kivi. Bahuriye ku kivi rero baca bagira ubumwe, baramenyana bagakundana bakaganira, bigatuma rero mu kibano habaho ikibano kizira amatati. No kumesha yuko mpereye aho dutumbereye kuva dutawe koperative naziye amanza zimwe wasanga mu kibano bapfa amatongo ubu zaraheze, zise ko zaheze ziri ku ntambwe ya nyuma. Kubera iki? Kubera abantu bariga gutatura amatati bidaciye mu ngimba, biciye mu biganiro, kubera abavukanyi bakicarana bagati burya rero ibintu twitunganye kuye batarenze guhamwa amasentare. Ico rero cavuye ku buryo abantu babahurira ku kivi bakaba bafise koperative imwe. Hanyuma ikindi ca kabiri muri koperative barahigira ubuhinga, urabona turima kijambere, tugatera imbuto ya kijambere, rero tugakoresha ifumbire z'ubwoko butandukanye, aya mase y'ikirundi ava mu ndaro z'inka, mu ntungwa, n'ama engrais chimique y'ama engrais dukura mu mahinguriro iza fomi. Rero ibyo byose baramenye ne babivanga, bigaca bituma rero babibonye muri koperative babijana mu mihana yabo. Bamaze kuja hamwe abanywanyi abene gihugu bakaja hamwe bagakorera hamwe, biranatuma rero na za mbuto za kijambere bazironka bazikuraho hagufi, kandi wanashima ku giciro gikirirutse kubera abari umunywanyi. Agacaja rero kurima mu mirima yiwe, bigatuma rero yiteza imbere. Harakamomotera abariko baradukurikirana. Turafise ubwa mbere Sebarundi amaze gutera kamo kenshi mu vyivugo vyiwe, yaravuze ati umuntu wose uronka ico fungura, umufuko wose uronka ifaranga. Burya abavuze kandi iyo mwamavuze abaremye, kuronka ibije mu mufuko no kuronka ibije ku munwa niko gukora, niko gwiza umwimbo. Hama ari kindi yavuze ati turi kumwe twese birashoboka.
abari kumwe nabo niba abandi baje hamwe niya makoperative n'abandi bagiza inani kugira ngo bashobore gukorera hamwe hanyuma turafise kandi n'ikindi civugo c'umwaka wa 2022 aho yavuze ngo tuwiti uno mwaka tuwitiriye umwaka w'uburimi burya iryo ni ijambo rikomeye bisigura ngo aratanze ijambo gereka abantu yuko bose abo bishoboka kandi naho bishoboka kuko arakunze kuvuga nta muntu numwe atafise yavuka nta muntu numwe atafise aho yokorera ivyo bintu byo kurima rero yarawitiriye umwaka w'uburimi bisigura ngo aramaze kukangura kenshi barundi kuja mu byo kurima kugira ngo ubwa mbere twiteze imbere kuko mu kurima bigufasha ubwa mbere kutaje ku isoko cyane biraryoshe cyane iyo ufise utuntu wirimiye ufungura wirimiye ukaja ku isoko ya mafaranga waje gutanga mu bindi uyakoresha ibindi kuko ibyo wirimiye kandi biragabanya n'amafaranga umuntu asohora hanyuma ikindi cya kabiri nafasha no ku gihugu kuko ibyo twosohoye amafaranga mvama ku mutuja kubirondera hanze iyo tuvyifitiye twebwe nyene nta kibuza yuko n'amafaranga twasohora no munsi aguma mu gihugu kandi akanafasha n'ibindi kuba by'igihugu rero ivyo tukwiye kuvyibuka hanyuma kandi amakoperative tukayashimira kuko baramaze kumva ko kamo ariko kandi muri koperative bagaja kuhigira ujya murimo umwa koperative nivyo urafasha ariko kandi iyo ugiye ukahigira ukabona ukungene bariko barakora bariko baduza umwimbu ubuhinga bariko barakoresha ukacubijana iwawe biba vyize gusumba hama kandi tukanakebura n'abandi usanga urugushiko n'umunsi bataratahura umugambi wo gukorera hamwe canke wo kuja kugwiza umwimbu tugasaba tuti rero ni vyiza leta iramaze gutanga uturusho twinshi hari amabanki yavutse hari amabanki ku bakenyezi hari amabanki kugwaruka hari imigambi itandukanye kirafasha hako boja gutanga umwimbu utarera bo kwiga umugambi mwiza ubafasha bakagenda bagasaba iryo deni hanyuma uwo mwimbu wabo bageza bakawuduza bace mu deni abonyene bisabiye kuko hari abantu benshi usanga no munsi bagiye gusaba amadeni ugasanga umuntu wasabye ideni akwatse nka 50% bisigura ngo umusabye nk'ibihumbi 100 agaca kwa 150 ivyo navyo ugasanga bari kubisubiza inyuma umwene gihugu rero ivyo byose leta yatanze ni byiza ko bene gihugu bobikora hanyuma bakarondera iyo ngurane mu burimyi hariho akunguko akunguko bwa mbere kuri wowe kandi no kuri karabikora ndamaze kubona akunguko hamiki naco harageze ko twijukira guhingura iyo umurimyi yarimye hanyuma agahingura agatanga umwimbu cyo twokwita ari produit fini usanga ubungutse byinshi kuko ubwa mbere umwimbu wawe uhinguye agaciro karaduga icya kabiri nibiva mu mwimbu wawe uhinguye naho nyene bitanga agaciro ivyo navyo nyene hogira igihe kuko tuko turagwiza umwimbu tukaronka nandi makoperative ubwa mbere amwe arondera imbuto aya kabiri agwiza umwimbu aya gatatu ahingura hanyuma akanashora hanyuma abona washora bakaheza bakabijana ku isoko nta kibazo yuko ugutera imbere bizokunda kandi bizoshoboka tugize iyo shene abo bantu bose bagakorana bizoba byiza cyane urongoye koperative Sangwe Kanyunya nawe harakamo motera kuba ariko baradukurikirana na cyane cyane abo muhurikiyemwo mu makoperative ego akamo twotera nkuko twari tubivuga amakoperative ni isoko y'iterambere mu gihugu nukuvuga yuko amakoperative akoze neza ku mitumba yose mu bucimbi bwose bw'igihugu ijya misozi yose tubona igaragara ikarimwa tworonka umusesekara ngaha mu gihugu dushora mu makungu na ya mahaya y'amadolari akuze kuba tutayaronka kubera ibyo dushora ari bikeya tukayaronka ku bwinshi turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora hanze n'ibyo dufungura n'ibyo dushora hanze kubera nk'ibiraya murazi yuko ni kiraya imigitegwa dushobora gukoramwo bya bintu twita amajibuse n'ibindi tukabishora hanze tukaronka amadolari rero deja na cope yavuze ati isi turima ahantu hato kandi uburundi atari buto cyane nk'uko abantu bibaza dufashe ijya misozi yose iriko ivyatsi bitaribwa tukaja tuharima ibitegwa dufungura abarundi boronka ivyo bafungura bose tukaronka n'umusesekara rero twotera akamo abene gihugu yuko ubwa mbere botabahora bakamenya yuko utarima tamira numwibutsa abasokuru bavuga ati utarima ntamira rero naho umuntu yoronka amafaranga
ateza kuronka ico yakoresha ico yagura kugira ngo afungure. Nta muntu aba adafungura rero. Kwa dufungure rero duteza gufungura ibintu bivuye muri iyi si yacu Uburundi bwacu. Rero iyi si duteza kuyikora tukarima tugatera ibiterwa bitandukanye tukaronka ivyo tufungura twebwe maze tukaturonka n'ibyo duhereza amakungu kubera Uburundi buryaye twarahezagiye cyane. Urabona ko imvura igwa umwanya munini rero ncona noba ntibakwe Uburundi bwagize kandi Imana yacu ikomeze guhabwa icubahiro kuba twanayishize imbere bituma rero turima umwanya munini no muci rero twatoye umuti wo kuvomera ujya muti wo kuvomera kare wasanga hari amezi 3 canke 4 ugasanga abarundi baricaye bariko barya ivyo barondeye gace bituma rero muri kwa kwezi kwa 12 kwa mbere habonetseho inzara. Murabona yuko muri iyi minsi biriko biratorerwa umuti cyane kubera ico cerekeye kuvomera. Rero abarundi n'amakooperative bo kwitabira kukama ko kuvomera muci kurima imyonga tukarima ni intoze imboga tukarima n'ibindi bitegwa tukabivomera kugira ngo igihe cyose mu Burundi twame dufise ivyo dufungura. Rero nubwo nte akamonotera nakoye kugira ngo abantu bose baje ku kivi bakorere hamwe biga ubumenyi butandukanye hanyuma tukwiza umwimbu mu gihugu cacu twe kuzerinze kubera urya akimuhana kama kazi imvura ihise harya rero igihugu cacu bane kugifise ivyangwa byose bituma rero yuko ntaco tuma rero Burundi butabo bwa mbere twavuze yuko sangwe Kanyura ni ya mbere muri komine Mukike siko vyamye ariko nuko abantu bahumutse bakabona amaso y'abakabona ari muri Bibiliya avuga ngo umunyabwenge yagiye agura itongo uri mu inzahabu ariko warigurishe ntazi ko ari mu inzahabu ariko wariguze yarazi kiriyo rero nabo barahumutse amaso baravuga ati bwa bundi isi yacu ni isoko y'iterambere. Rero bamenyeshe ko abarundi bose bumenye yuko isi tubaye ko Uburundi bwacu ari isoko y'iterambere ahubwo no kumenya ico umuntu akorera ku isi afise hanyuma tugakuraho ibi byose manyovu akahava tugatera ibifungurwa dufungura hanyuma tukorora mu nzu kubera uburimyi bwonyene butajana ubworozi. Urabona yuko leta nkozi yabuze yahimirije abene igihugu bose yuko inka ziva ku misozi bitwaye ku musozi bikarira mu nzu rero kugira ngo biriye mu nzu tuca dukoresha gutera ivyatsi ku mikobeko. Imikobeko nayo barazi yuko ari kugwanya inkukura rero kutwanije inkukura rero isi yacu yakanovera hanyuma n'ukuma ntiyume hama ku mikobeko tukaturonka ivyo vyatsi vy'inka tworora kijambe turonka amata. Nomesha yuko nko muri komine yacu Mukike kera kugira uronke n'amata cari kibazo kubera bari batunze inka zikamwa amata make ariko ubuye imiduga igumisiye izane ngaho Bujumbura dushora usanga rero mwene gihugu atahanye nk'umuriyoni ku kwezi avuye mu mata acavuga ati bwabone ni harambe leta nkozi iyo yaduhumuye amaso ikatwereka ingene dushaka gushaka kwiterambere rirama. Turahejeje kumva ibitari bike aba batumire bacu bahejeje kutuyagira nakamo bateye kuri abo bose bariko barakurikirana kino kiganiro aho bahamagariye haba uwize uwutize ko bokwijukira kuja mu makooperative kugira ngo tugwize umwimbu mu gihugu cacu abene gihugu twese dushikirwe eka turonke nuwo tukwiza mu makungu. Turashimiye abatumire rero batuganiriye ivyo byose nawe akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe guteza imbere no gutanga intumbero mu makooperative ANACOP mu mfunyafunyo y'igifaransa nawe akaba ari Evra Ndayikeje. Turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Murakoze cyane nanje nkaba ndabashimiye kubona mwadutumye kugira ngo duheze tuganire nkaba ndabemereye yuko umwanya n'umwanya muzoduhamagara yaba kubijanye no kugwiza umwimbu n'ibindi byose abene igihugu bokenera kugira ngo bamenye uko ngene bakorera hamwe tuzoheza tukabitaba kugira ngo dutange umuco. Murakoze.
Reka dushimire kandi na Frederic Manirakiza akaba arongoye cooperative Sangwe Kanyunya, akaba ari nayo cooperative yabaye iya mbere mu makoperative yose ari mu gihugu, akaba kandi ari na musitanteri wa komine nziza ya Mukike. Turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye, twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Murakoze cyane nyakubahwa menshi makuru, natwe tubashimiye turadushimira na radio televiziyo nationale y'u Burundi iyo yatwiyumviriye ko kugira ngo tuzime ikiganiro mu ntumbero yo kurarikira abarundi gukorera hamwe mu kugwiza umwimbu kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura, aronke n'icyo ashora mu ntumbero yo kuronka akanoti mu mufuko. Rero umunsi wose muzoba mudukeneye mukadutera kamo kugira ngo tuze kuganirira abarundi kandi tuzobitaba igihe cyose muzaba mudukeneye. Reka dushimire namwe mwese muriko muradukurikirana, dushimire n'abadufashije kugira kino kiganiro kigende neza. Imana ibahezagire.